Zera ku munsi w'ejo ku bibuga bigiye bitandukanye ariya muri Sosomo kuri stade Umuco Gatwaro match zari zikomeye byagaragara ko ari match zibiri ziri kuri stade Umuco hagati ya Lumière de Moire na equipe ya New Force Academy hakaba na match ya Unité New Oil yari kirahoza na equipe ya Buja City Imuyinga banganya ibitsindo bibiri kuri bibiri ariko equipe ya New Force Academy iramanuka mwiganwa gicicaro ca gatatu canke championnat local ariko kandi mu Kayanza equipe ya Buja City itsinda Unité New Oil ibitsindo 4-2 bituma Buja City irokoka mu rugamba rwo kumanuka mwiganwa gicicaro ca gatatu muri uru rugamba singomba ko twirirwa tugaruka ku ma equipe yaduze kuko byaragaragara ko Musongatiyo yaduze kare cyane twanabiganiriye ko nubwo bari twari turindiriye confirmation kuri journée ya nyuma ndashaka tugaruke gato kuri iyi equipe yitwa Buja City Patrick na Adu batanguye saison abandi bayigejeje hagati inkino zabo zose bazikinye mu mwanya muto ariko bashoboye kumentena mu gihe yandi ma equipe amanutse mu cicaro ca gatatu bigaragara ko batanguye biteguye kandi bari ku mwanya mwiza ibi bitweretse iki ni Buja City bibikorwa bageze ku uyu mwaka bikwiye gushimigwa Bande bwa mbere na mbere birashimigwa umuntu yatumye canke impamvu zatumye bisanga muri championnat kuko Buja City batanguranye ibibazo bikomeye equipe bibaza ko abakinyi benshi bazi kwizogurishwa ariko nyuma barabwirwa bati nta equipe noneho ya meri ya Bujumbura yoshobora kugurishwa igashigwa amaboko y'abandi bantu basa n'abahevye championnat bisa naho menga bagera bakoroke ndetse n'amategeko mu vyo yavuga yari uko match zitatu zitakuba zikikwemereye kuba muri championnat mu gihe uzisivye biraba wanashima nizo match zirakwira ariko nyuma sinzi ingene byagenze kuko amakuru yose se nayaronse ariko byarakunze barabisobanura muri federation barabemerera baragaruka gukina icicaro ca kabiri bamaze kuza byumvikana ngo umuntu wa mbere wo gushimira n'umuntu yabafashije kugera aho hantu ho gukina izo nkino z'ico cicaro ca kabiri bamaze kuza rero hari hasigaye akazi k'umuntu yahawe gufatiwe equipe ngo aselectione yishize kuri pressure anishira ko abakinyi biwe kugira ngo barabe yuko boshobora kuyifasha kumetena mu cicaro ca mbere uwo nawe tsuhundi n'umuntu yahawe gukora selection ya equipe hanyuma bageze muri selection umumenyereza afise club yahawe iyi equipe ya Bujumbura City aselectiona abakinya ariko anabategura mu buryo bukomeye bwo gukunda equipe kuruta gukunda ivyo equipe ishobora kuguhereza ayo mvuga kuno ndavuga umumenyereza yahaye message abakinyi y'ivyo we yumva bibereye kuri club kubijanye n'ivyo bagomba guharanira ndetse anabahitishamwo gikwiye gukorwa turibuka mu majambo yavuzwe kubijanye na coach na message yahaye abakinyi arababwira ngo umuntu yumva yipfuza ibindi bintu atari umukunzi w'iyi equipe ya Buja City habereye kuyikinamo ni ikintu gikomeye kumumenyereza nayo majambo na yababwiye ko nibuka ko ubwa mbere bakora pre bakiri mu ntango zo gutegura twaragiyeyo bakorera kuri Sesinga amenyeza arababwiye ati rero equipe tuje ducerewe ko equipe yari nyuma match ndwi abwe ati tuje ducerewe ati rero mugomba gukina nk'abakunda equipe anababwira ico gihe ngo umuntu ari proche cyane w'iyi equipe ashobora no kuba azi byinshi kunsumbya ati ni Neymar atujya mubona haje ati rero iyi equipe atayimazemo igihe kinini ati bivuze ko wewe ni we ashobora no kubazi agaciro kiyo jezi mugiye kuba mwambaye ati rero twe tugomba gukina nk'abitaye ko ndibuka ko hakozwe selection y'abakinyi benshi kocha aratubwira ico gihe yari uyu arafata atubwira ati nzokora selection ndabe bakinyi beza twaje sezigeze nobanga igeze hagati biragoye kugira ngo turonka abakinyi beza bari hani bariko bari bamaze iki gihe cyose batari ko barakina ati niyo mpamvu umuntu agomba kugira
selection y'abakinyi benshi kugira ngo dutoremo beza bari bo tuzokoresha muri uno mwaka barakoze match ya mikare nyinshi barakinye na Limiere barakinye n'iyi Muzinga banayitsinze kimwe ku busa ubwo rero umuntu wo kubishimira bakina match ya mikare ukabona ko même si batevye kuba binjira mihiganwa ni equipe ishobora gutanga akazi ishobora kuzigatanga akazi ubwo rero uwo muntu yakoze selection n'abayifashije ku ntebe y'ubumenyereza ndetse na Neymar nka equipe nk'umuntu yayibaye hafi noneho yaranayizi azi umwambaro ukuntu uremereye wa Bujumbura City n'ici sobanuye nubwo uri mu cicaro ca kabiri n'abantu bo gushimira cyane ndahera ku buyobozi bwabikoze cyangwa ku bantu badirinze iki kintu cyo kuyizana mu cicaro ca mbere ndashika kuri Neymar yayibaye hafi kuva mu bihe bidasanzwe vya kera kugeza n'uyu munsi ubwo kandi nkaja kuba selectionner n'abamenyereza bagiye baraca muri equipe ariko kandi sino nibagira n'abakinyi nabo bitanze bategura bagwana match zibiri mu ndwi mpaka birakunda bakarinda bagera hano ubwo je nabonye amazina meza muri club ya Buja City kuva kuri bano basore ba Irakoze Roge Mungu yambara nimero 14 muremure akina kenshi ku ruhande kuri nimero 11 ukaja kuraba uno muhunga akina hagati mu kibuga abahungu aba Ciza Michael abasore ba Kimana Jeje n'abandi bagiye batandukanye uraraba ugasanga ni equipe yari ifise amazina vraiment yagwana kandi ukabona ko ari amazina ashishikaje azino gukina cyane muri championnat ya Ligue B batanze akazi bakoze ibyo bashoboye ngo barabiko bogera ahantu heza yabaye saison nivyigoye kuri bo kandi iri compliqué ndetse banakozemwo n'amakosa menshi kuko hari nka match batsindwa canke bakanganya nka match ya New York banganije hano reka ndayitange ko akarore kuko iyi nimwe muri match nka zitatu canke zine bakozemwo amakosa muri match wowe ufise je umugwi wawe uteye pressure uri kukina ku gitutu wabonye ko wapanitse uri ku kibuga cawe umukino ufise mu ntoke ukreye occasion zirenga zitandatu muri match ariko bikakunana kuronka igitsindo na kimwe muri urwo rukino hari ama match menshi canka ama match amwamwe wabona ko batakaje ariko ukaraba ukuntu batakaje ukavuga ngo mbega hajya nta kintu mumenyereza ari gukora cimpinduka zitugaca usanga equipe iratsinze mbega aba bakinyi uko bariko baritwara mu kibuga hagati mentalma vy'ukuri wabameze neza kugira ngo canke mentalma bariteguye neza kuza gufasha uyu munsi mu rukino guno munsi kumenga bariko bakinira kuri pression nyinshi biteye kandi ubona ko match umenga bari bayifise ugasanga bakosa ngira ngo ajanye n'ubwo burambe buke n'ubure bashaka kuba barakuye muri zinkino zari zegeranye bariko barakina nibibemereye gupfa kwitwara neza mu nkino zose bagenda barakina muri rihiganwa ariko kumugwi ushobora kuja igitega imbere ya Musongati Academy gakura y'inota equipe uza gusanga ifitiye abakinyi nka batatu bakinye muri ibi byicaro vya mbere ira ahantu hezi korera ku kibuga synthetique ku stade ngo mugasanga uragiye kuyinota ugasanga munahuye bo baramenyeranye ko bari bamaze gukina inkindwa abandi baramenyeranye bagaze no muri ico kibanza ca mbere bigakunda gakora y'inota abari kintu cikimenyetso kidasanzwe uravye mu match bakina ari no hehe match rovuga ko isa naho menga yarabananiye ni match ya bakinye menga na Panthère Noire yari igoye cyane Panthère bakinye umupira mwiza cyane barabananiza handi ho ni equipe yatweretse umupira mwiza rero je kuba no bishimira ubwa mbere abantu batumye equipe yisanga hano abagira kabiri hashimira umuntu yayibaye hafi nka kit manager wa equipe ndavuga Neymar ikigira gatatu wobishimira abasanzwe barakoze selection ndetse n'abatunganije equipe kugira ngo igere ndavuga bamenyereza ariko kandi batanibagiye abakinyi bagiye mu kibuga bakitanga batiziganije kuva ku rukino rwa mbere kugeza kugwanyuma kuko wararaba uko bariko barakinuka avuga uti bano bakinyi bashizemo ingufu zishobora kugira ngo bari yuko bo kwisanga bisanza ahantu heza rero nabantu benshi bo gushimira burya no tudetaye twishi umuntu adashobora kumenya tuba turi mu club y'abantu bagiye barafasha ariko ahanini je mba numva ara novuga ko bari baje bacerewe mihiganwa ariko kandi burya nubwo utaratangura higanwa ubona umenga kuduga vyoshoboka uri deuxième division uri première division naho ari kugitangura higanwa ubona umenga igikombe wo gitwara ariko
objective principal no ko iyi equipe byasa nkaho igarutse kugira ngo imaintain iryo zina ishobore kurigumana muri deuxième division. Deja no wako bamaze kuba babishikako kuko mu migwi 8 ushoboye waje inkino indwi zaramaze gukinwa ukisanga wabaye umugwi wabaye equipe uri mu kibanza cya gatanu amunota agira kuri 18 waje uteba. Je nibaza ko kuri equipe ya Buja City bagize saison nziza. Match ya nyuma bari basabwa inota rimwe ryonyene kugira ngo bakwize amanota agomba kubemera. Basabwa match basabwa kunganya gusa kugira ngo baronke inota rimwe kugira baronke amanota 16 bari kunganya na New Oil kugira New Oil abariyo ice yisanga iri mu biharuro byo ko kuraba mu match nazo ziza kuba muri match yari yahuje New Force. Ariko urabona ko banabishoboye. Nanumvise ko inyuma yo kuguma muri deuxième division birori burya ngo bagiye guserebura mu ntara ya Ngozi ko match yabereye mu Kayanza baca baje Ngozi gusera ako bahise bagenda Ngozi avuga ati ko turosa kuguma muri deuxième division pourquoi pas tugenda kuneza. Noneho ni bimwe mu bintu abayobozi bari babasaba. Ya reno bavuga ko gumize equipe hano hanyuma natwe reno bavuga ko tubashimisha. New Force yatanguranye higano n'abandi ni nayo equipe ikorotse aroroke abantu benshi babona ko Buja City inyuma y'abandi shobora kwisanga yasubiye yagiye mu cyo cya gatatu. Imigwi myinshi yabaye muri Premier Division. Turibuka za Reserve zabaye Premier Division zirazimangana. Turibuka za Rusizi FC zabaye muri Premier Division zarazimanganye. Turibuka za Delta zazimanganye. Turibuka amakipe yigeze kuba yitwa za Volonté. Turibuka za Academy Chite. Amakipe menshi yabaye muri Premier Division zizamaniye za TRFC meme na Misaje Bujumbura zazimanganye kabisa. Ayo mazina urayumva ariko kumva après 3-5 amakipe kumva nta nubwo akivuga kuri tele. Mvuze ngo niba Buja City bashaka komentera ako kantu ndanabonye ni kintu ciza cyane kuri bafite objective yuko ngo mu mwaka uza bashaka kuba boduga muri Premier Division. Ariko byose nkuko navuga ngo mumenyereza bivuze Nzeyimana Mayiro yavuze ngo burya amakipe yacu kugira ngo ashike ko byashika ko biza kuvana hanini n'integuro na objective ya makipe abafise. Bivuze ngo na Buja City gize integuro nziza akagira amahangira fatika pourquoi bashobora no kwisanga bageze mu mwaka uza twabonye equipe competa ko nabonye equipe ya Moso Sugar nayo nimwe mu equipe wamenga avaye ko bari bafitanye numbari bari kumwe n'umumenyereza barushwa nayo Ramadan. Munyuma aza kuba batandukanya nabo muri Fazare baza n'ubundi mumenyereza uyu Bertrand bari bakoye muri Buja Queens nayo har kuntu menga muri match ya nyuma ikira challenging akishobora no kuza igatanga akazi kaduga muri Premier Division uko numvise iriya equipe bari bamubwiye ati gusa wewe maintain kuguma muri deuxième division ariko nivyakondo kaduga ati nta kibazo. Mugabo urabona ko nayirangije ku kibanza cya gatatu ugacubona yandi ma equipe yose bisa nkaho yo yari yatanguranye igihe higanwa ameze neza byarayigoye. Mugabo ukabona ko Buja City iri imbere ya New Oil iri n'imbere ya equipe ya Rimere de Mwaro iri imbere ya New Force Academy. Equipe ya Rimere de Mwaro twabona kari nziza. Ibintu je vya mbere mambo numenga Buja City bo kwishimira bageze ko bro uravyitsinda barimo iri ntibisanzwe kuva kuri equipe ya burya equipe itanavuga yari Moso Sugar ariko kuva kuri equipe Musongati Pater Rimiere New Oil na New Force zose zaravuga ngo dufise amahangiro yo kwisanga mu cicaro ca mbere. Moso na Tigre nibo bantu wasanga umenga haragacerera ibintu bijanye no kuduga byo nta bihari. Yega na Rimiere bavuye bavamwe arabwira atoya nta Rimiere babonye umenga nivyo kuntu. Babonye umenga nivyo kuntu. Ariko barabiheba. Ariko mugabo nukuvuga ama equipe yose yari yatanguye afise iryo hangiro ryo kwisanga muri Premier Division muri ritsinda. Havuyemwe equipe zibiri zitavuga Moso Sugar na Tigre. Wowe ujuri mushasha muri ryo usanga ya equipe amaze kugira stabilité uravye no guhangana kuri muri zingino za deuxième division womenga ahubwo kuruta no kuri muri première. Birakunze noneho n'abashampionano bayirangije baga. Deuxième division usamaye usanga amanota yagiye. Mu match kandi uteguye neza izo nkino zikura ashaka kuziduga. Ni 14 gusa ariko nibamba. Mu ma equipe 8 barangije mu kibanza ca gatanu. Ubwo ni ibintu byo kwishimira ku giti cabo. Rero jemba numva umenga bro iyo ndavye match zaba bahungu mambo numenga umuntu wa mbere abakoze akazi kadasanzwe kurutana abantu apana vya bindi ubuntu bubona umenga nta muntu yari kora mwingigiza gukora ico kintu si n'ibintu vya mirenge vyinshi bamuhaye kugira ngo akore yitanga n'umuntu yitwa umukinyi
nabonye abakinyi bitanga ubona ko baba bahwereye ariko vrema ukabona bariko baritanga harabura gusa gatushe gato ngira ngo na karite zimwe muri equipe kugira ngo umumenyereza ashobore guhinduranya ibintu bihinduke mu mugwi ariko ukabona ko abakinyi bashizwe mu kibuga umenga baratahura neza equipe bariko bakina nayo sinzi yuko ari uko babonye amahigwe yo gukina equipe kina deuxième division mu gihe abandi bari bamaze igihe bakina bo ngira ngo sinzi babakwima equipe atandukanye ngira babuze umwanya bagaca baza bitaye kugira ngo barabe yuko nayo mahigwe yavyaza umusaruro ariko nabonye abakinye cyane ko baje bateba peut-être batari banafisa ama equipe meza nka Buja City shobora kwa kina deuxième division meza mvuze ngo hari gusanga bari nko ma division ya 3e ariko akisanga muri deuxième hari n'igihe hacaronkiramo equipe nziza yitwaye neza ano bakorera n'ubundi deuxième division irangiye nka Primus League Burundi irangiye nayo tumenye Musongati Academy itabaye nk'izindi zamaziduga ariko tukumva ngo zaduze ku izina bikarangira isezi heze tukumva ngo zadandajwe Musongati Academy nayo nimwe makipe amaze kubira nk'itike kuduga basi nizere ko ako amahigwe Messi je nizera ko yakipe azoduga nizere ko nashobora kumva ngo Musongati ico cyonyene namaze kucisha ngo Musongati adu umwakuze ahubwo jewe no kuvuga igwe citwara indi zina gikindi ico naramaze kucisha izina nabyo bemere kurihindura haciye umwaka oya kamwe none ntibagahindura urahindura iki kintu niyo mpamvu nakubwiye nizere ko nazokumva yitwa ngo Musongati adu cyangwa Musongati uwo kumva yitwa Musongati Beje Green maze Beje maze nako Musongati maze rero unovuga ko Musongati Academy na Academy de Ira tayari zamaze kuba zisubirira Beje Green na Garage mu gihe izosubirira Dynamique nizoca barrage equipe y'amasipiri na equipe ya Panthère Noire nizo zigomba gukina inkino zibiri urukino rwa mbere rw'ibanze rwa are no rwa roturu kugira ngo habonekemwo umugwi umwe uherekeza Deyira na Musongati Academy ariko kandi umuntu babwira ko mu magroupe abiri New Force Academy muri iyi groupe tuvuze niyo ishoboye no bwango kuba ikorokera migaro y'icicaro ca gatatu nyuma aho bari bamaze hajye ntibari bamaze imyaka ibiri muri deuxième division yonyene itatu irarenga umuntu kuko iriya yaje yitwa Makamba United yavuze nkomoko y'Makamba yaje yitwa Makamba United zakobiza mu ntara ya Muyinga yitwa New Force isanga Initemengara kwamye izakobigaruka iba deuxième ariko kandi barabisikanye na Unity ko Unity garutse deuxième division nayo igenda no ko rero ni New Force nayo imaze kubigenda equipe nayo yitwa CFK nayo nyene mu yindi groupe baka CFK banyanyagira mu match za mbere wamenga bo kwica abantu CFK yakoze recruitment banafise jezi nziza ibikinyi by'ibigatanya ngira ngo nimwe mu ma equipe afite twiza ariko ubona ko menga ni equipe nziza ariko nayo birangiye mu cicaro ca gatatu nimwe ma equipe no bifise amazina menshi CFK African Sport byose no bise bayihamagara ariko kandi nubako rero ni indwi ya nyuma idusize tubonye musosho ginganije na Panthère Noire kimwe ku kindi Musongati Academy yatsinzwe na Tigre Noire kimwe ku busa New Force kunganya ibiri ku bindi na Lumiere de Mwaro nivyo zayiviriyemo gukoroka migano y'icicaro ca gatatu mu gihe equipe ya Buja City gutsinda 4-2 bya Initeniori nivyo zayiviriyemo kuba bisanga mu kibanza ca gatanu vyarangiye rero Musongati Academy ari yambe na 28 mu gihe Panthère ari ya kabiri n'abatagera kuri 22 Moso Sugar niyo yabaye iya mbere muzizo guma mu kigano cy'icira ca kabiri kuko niyo ifise amanota agera kuri 21 mu kibanza ca gatatu Tigre Noire ni ya kane n'amata 20 Buja City ya gatanu n'amata 18 mu gihe Inite niyo iri mu ntara mu ifise amanota 17 mu kibanza ca gatandatu Lumiere de Mwaro equipe twakunze vuye Mwaro barizo mu kibanza candwi niyo ibaye ya nyuma mu bamenye vuba cyane niba coach Job ariko aratwumva zoza tuganirira tuganirire deuxième division yibonye gute kipa idugije Ivana Twazien arayizanye ayishikanye deuxième division ariko kandi nibaza ariko gusa ikintu ca mbere afise nka réussite nuko maintenance bamusavye arayitanze kandi abakinyi biwe nivyo afise abakinyi benshi ubona harimo abana bato barangije championnat neza nta bibazo byinshi byabaye muri club ngo bave bisanga basivye nka match barangije saison neza ubuyobozi bwitwaye neza mu bijanye
n'ibitandukanye cyane ko basanzwe bafise uruhigana urushiramo go rubunguruza abo ni na mitende nico kibazo ama equipe menshi akunze guhura naco barangize neza saison mumenyereza ahuza n'abakinyi ibintu bimeze neza muri equipe nuko match zagenze ariko nibaza ko Primus League Burundi nubwo tutabwireza irita zose twavuze generalite ariko cyari nuko muzinga atsinze 4 ku busa BG Green maze yatangwe gutsinda byemezwa yatangwe gutsinda 2 biba bigiye ku mugaragaro officiel mako equipe ikorose byabiyombe 20 vya Ediri muca mu myanya y'intoka biva ayibona uko kwe nabonye itsinza 2 rega navuga ati maze yabibonye mu cyambere ati ya equipe rero niyo zisanga ya mafaranga maze jemba mbona ari equipe izigukira mugi ikibazo urayoberwa nimba bariko baradefanda cyangwa bariko barata erega na match ya Vitaro bitatu bari bayibonye kipe birangire batsinze 4 rero vuga ko nuko byagenze Vitaro yari kiratsinda igitsindo kimwe ku busa bwa Vision igitsindo kimwe cyatsinzwe na Shabani Zokora Egre Ntwari ku gitsindo cha Sosthene ku munota wa 94 nabo bariko baratsinda ikipe ya Garage yari yihagaze ko message ngo zigifatira ikipe ya Interest kamwe bitatu bayiraba Cedric Hamisi yigwarire malaria siho yarari bambwiye ko yaragwaye malaria baza kuba navuga ngo batsinda ibitsindo bigera kuri Saida wa musi yarakwaye ibitsindo bigera kuri 3 ku busa bivye bahati yemeza ko kuri iyi match bivye bahati amajambo make yavuze ngo utuntu duto nitwo twavuze kugira ngo bashobore kuba navuga ngo batsindwe iyi match ariko kandi yanavuze ko bo mu bijanye n'igikombe byo gutahukana Primus League cyangwa igikombe cya Coupe du President byo batabitegekanya Kayanza United bariko barihaniza dynamique bayikorora mu higano cya kabiri bayitsinda ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe kuri Stade Gatwaro bari basinamye ngo Gorogota ariko kandi Rukinzo yariko iranganya na Flambeau du Centre kimwe ku kindi Desircha zikomeza kutaba nziza zo gutsinda ku mumenyereza Sao Paris ariko kandi Olympique Stade mu ntara ya Muyinga babwiye ngo zise 3 byo mwihaye byo kugombora 4 muzinga ati bayikubita ibitsindo bigera kuri 4 ku busa ibitsindo 4 byose byatsinzwe n'umusore yitwa Mamadou anakwiza ibitsindo bigera kuri 7 yatsinze 3 hat-trick yatsinze 3 anakwiza ibitsindo 7 muri Primus League Burundi muri iriya equipe ya Olympique Stade kindi cyatsinzwe na Gruware Bigirimana nawe yabaye mwiza muri iriya equipe Musongati Bumamuru yasivye baca bitunganiriza ibirori byo gushimira umumenyereza nabonye we bazaje kwa mikro kwa nkuko jewe nabibabwiye tariki ya 27 ukwezi kwa kane ati tutaravye neza hari ama equipe ivyo kudakina urukino rwa nyuma bitazoba nka accident ahubwo ari ibintu bateguye gakobesha ngo hari ama equipe hari equipe ntiyabaye imwe none yari yaduhe niyindi nuko match babwirizwa gukina kuyisiba byasa n'ibigori garage hari umuntu agiye kuri stade hari umuntu agiye kuri stade match za nyuma murabe vraiment Musonga ati muze murayikura ku kantu mujayo murabe Egre muze murayikura ku kantu mujayo Frambo mujayo kuko abafana rugu hariya abafana baba baje kuraba umumenyereza kuri match yo gutanga igikombe Egre Ntwari yisanga garage nivyo nabwiye Patrick twari kumwe na Wilson kuri stade namubwiye ati ko garage ciye ubwenge isibe ku birori byo gutanga igikombe ko yisibishije kuri bajandina ivyo nabivuze hakiri kare hari ama equipe bamaze gutegura kutazojayo ana mwavuze itike muremera mu karigura bamwe baransanga inbox barambwira ati ivyo bintu bawigira n'ibike ngoromva oya Bumamuru nibagiye kubabaza mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu hakiri kare ati mumbonera ama equipe yose yatonze ako Musongati n'abana beza nabonye bamuze imbere yuko dusozera equipe ya Message Ngozi n'umumenyerezwa yitwa Harusha Mohamed barokotse kumanuka mu cicaro ca kabiri